inoti ibihumbi 200 iriko abagabo bangahe? Abagabo babiri. Denande Bagasore na ndadaye. Iyo bavuze kuza canke kuzina baba bavuze gute? Kuza abarundi muntu tuvuge nk'upapa arafise ubundi baba bakuranye niwe rero umwana wiwe ntiyakura aca bakuza. Iyo bavuze kuza canke kuzine umva baba bavuze ikijama? Baba bavuze rya nyene bamubana yagiye nko kurongorwa nk'ahandi ukavuga ati jenge kuraba mu kwizine canke kuza. Donc wewe nk'umushika wawe yagiye kurongorwa ahandi aca bakuzine? Hello guys, murameze neza? Jewe urabona zeko ndi cool. Yes, ni MC Benita, ikiganiro ni check the mic. Mumaze kumara ngaho mumenya neza ko ndabazanye ibintu bishushe cyane mugumane nanje kugira ngo mumvirize ingene abantu baza kumyishura. Mugumane nanje rero ibikenera murabizi, saboneze mu commentaire kugira ngo tubashe kubara neza. Ndakora mukije. Mwiriho. Urameze neza? Ndashima. Bakwita gute? Urunziza Jama Shine. Najagira neza. Ndacayisenga Ronje. Honje saka ndakubaze. Muti ibimbi 200 kabagabo bangana gute? Ndabona. Uzi kabagabo bangahe? Yirika abagabo babiri. Yangahe? Yijana. Yego ndenani. Iriko Bagasore ndadaye. Kabaye. Biya 20 iriko abagabo bangana gute? Shanayonzi. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Amaheri 200 baza ko hari ariko abagabo bangahe? Ibyo 200 ntabyo ndabona. Maze kubona amafaranga 10,000. Inoti 200 iriko abagabo bangahe? Abagabo babiri. Denande Bagasore na ndadaye. Ikibazo cya kabiri rero Nadia shaka umbwira. Jewe nawe turabakuzine. Twadupfanike. Uri mubyara yanje. Iyo bavuze kuza canke kuzine bavuze gute? Umuntu aba avukana na mama wawe. Kuza kuzine anakuwa nini kwako? Kuze kuzini maki. Anaweza kwa mtoa wako mkubwa, mtoa mjomba wako. Iyo bavuze kuza canke kuzine baba bavuze gute? Kuza abarundi muntu tuvuge nk'upapa arafise ubundi baba bakuranye niwe rero umwana wiwe ntiyakura aca bakuza. Iyo bavuze kuza canke kuzine umva baba bavuze ikijama? Baba bavuze rya nyene bamubana yagiye nko kurongorwa nk'ahandi ukavuga ati jenge kuraba mu kwizine canke kuza. Donc wewe nk'umushika wawe yagiye kurongorwa ahandi aca bakuzine? Ikibazo cya nyuma Nadia ufise imyaka 6 mutawa wawe afise la moitié y'ufise none wowe umaze gukwiza imyaka 14 mutawa wawe afise imyaka ingahe? 7. Ufise imyaka 6 mutawa wawe afise moitié y'ufise wewe ukwirije 14 mutawa wawe acagira ingahe? Afise imyaka 7. Ufise imyaka 6 mutawa wawe rero acagira igice cy'iyo myaka ufise umva afise imyaka ingahe? 3. Jean-Marie wewe ufise imyaka 6 mutawa wawe acagira igice cy'iyo ufise imyaka 14 umva mutawa wawe acagira imyaka ingahe? Abafise imyaka 8. Reka ndamutse uwo wese canke nkengurukire uwo wese yagomanye nanje ikiganiro gitangura kugera gihezi ndamubwira ati big up son kandi ndagukunda cyane kuko wagomanye nanje. Yes, nababwiye ni MC w'Imana kuri No Repentance No Heaven TV. Tugeze mu gice cya kabiri cyo kumviriza inyishu z'ibibazo ngomane nanje kugira ngo
mumbiriza inyishu. Yes, ikibazo ca mbere cavuga gute? Ikibazo ca mbere cavuga ngo biye ya 20,000 iriko abagabo bangahe? Nta biye ya 20,000 ibaho, murabizi ko mu Burundi tutaragira biye ya 20,000. Ikibazo ca kabiri cavuga gute? Iyo ufise umuntu uhamagara kuza obien cousine muba mufaniki mu Kirundi n'umuvyara, murabizi. Ikibazo ca nyuma cavuga gute? Jewe canke wewe ufise imyaka 6, mutima wawe afise la moitié y'ufise, donc c'est 3 ans. Jewe maze gukwiza imyaka 14, imyaka mutima wanje abafise abari 11, mba ndamusumba imyaka 3. Kandi abashimire rero mwese mwankurikiranye kugira ngo turyoherwe tugorora imbavu kugira ngo twungurane ubumenyi. Ndabakunda cyane rero, ni Nori Pandas na Event TV ngo nabibabwiye, mukomeze kugumana nanje, ibiganiro ni byinshi cyane twama turaryohera. Big up sana.